basokuru barayamaze bati izina ni ryo muntu. Umuntu yita izina umwana kugira atanga ubutumwa ku bantu, ku babanyi, ku kintu cyangwa kwisi. Izina ni ryo muntu. Izina umuntu agiswe riba rifise ico rigamije, ico rishaka kwigisha umuntu cyangwa ico rishaka kwereka umuntu ko ari. Abasokuru ko baravuze ko izina ryo muntu abakera mu kwita amazina abantu bayita abantu ashaka kwerekana ikiniki, ashaka gushimira Imana, ashaka kwerekana ibyo Imana yamukoreye cyangwa ashaka kwerekana agaciro k'Imana. Abenshi barita amazina abana babo batazi insiguro yayo. Niyo mpamvu bahitiyemo aya mazina tubabwire insiguro yayo. Wewe niba uri mu bafise aya mazina umenye insiguro y'iri zina, ico ryavuyeko nico rigamije. Tugwikaze muri igane cy'umunsi, ariko nturengane utegereze subscribe, commentaire na share, hama uje muri commentaire tubwire izina twogusigurira ubutaha. Kaze. Izina duhera ko ni izina ryitwa Clarisse. Ni izina rikomoka mu Kilatini, akaba ari izina rivuye mu ijambo clara, bisigura ikintu gikayangana, ikintu kiboneka cyangwa umuntu yamenyekanye cyane kurusha abandi. Akaba ari izina rikoresho cyane mu bihugu bivuga igifaransa n'icyongereza, aho baba bashaka kwerekana igihagararo, ubwenge cyangwa ikintu umuntu arusha abandi. Izina rigira kabiri. Izina rigira kabiri ni izina ryitwa baha umuntu ryitwa Dorcella. Dorcella ni izina mu Kigiriki bavuga soma Dorcas cyangwa Dorcas, bisigura impongokazi. Turaja ku rundi ruhande, izina rigira gatatu. Izina rigira gatatu ni izina ry'umuhungu, ni Evrare. Ni izina rikomoka mu Budagi, risigura iyi isiguro ryayo ni ikimenyetso c'inkomezi cyangwa ikintu kigutera intege. Mu mico y'Abadagi niho bagikoresha cyane gose, aho mu Kidagi bavuga eba. Izina rigira kane ni izina Wilson. Wilson ni izina ry'itazirano cyangwa post name rikomoka mu Bwongereza, risigura umwana w'impuhwe. Icitirano ryacu ni William mu Kidagi ca kera, rikaba risobanura umwana w'umurinzi. Izina rya gatanu turasanga Bernice. Bernice ni izina rifise inkomoko mu Bugiriki, bisigura uwazanye intsinzi. Mu Kigiriki bakaba bavuga ati basoma Berenike cyangwa Ferenike. Ni izina rigizwe n'amazina abiri. Fere bisigura kuzana cyangwa bring, na Nike bisigura intsinzi. Izina ryakoresheje cyane ibwami, nk'akarorero Queen Bernice wo muri Egypt dusanga mu Bwuzure Bushasha. Izina rya gatandatu turahasanga izina rivuga izina rya Greta. Izina Greta ni ifunyafunyo y'izina rivuye mu izina Margareta cyangwa Margaret, rifise inkomoko mu Bugiriki. Mu Kilatini ari Margarita, rikaba rifise isiguro y'ikintu ciza, ikintu ciza cyane cyangwa ikintu gishajije. Iryo zina rikaba rikoresho cyane mu Badagi, mu bihugu vya Scandinavia hamwe n'ibihugu bivuga icyongereza. Reka tugarukize ngaho, tukwibutse yuko izina ryawe ni ingirakamaro. Izina ryawe ni ingirakamaro. Ntukabeho utazi izina ryawe icyo risigura. Izina ryawe bari kwise bashaka gutanga ubutumwa ku bantu
ku bintu cyangwa bashaka kugaragaza ubwiza bw'Imana cyangwa ibyiza Imana yakoreye umuryango. Niba wanyuze n'ikiganiro, siga izina ryawe muri commentaire, ubutaha nibyo tuzoza tugusigurira icyo isigura. Mugire ibihe byiza, nawe utaha.